inshuti zacu z'i Burundi twongeye kubatumira muri kino gitaramo cyo kuri 23 z'ukwa 12 n'inshuti zacu abavandimwe Redemption Voice muzaze dutarame. Murakoze cyane duciye bugufi cyane kandi byaratunejeje ko badutekereje hari abaramyi benshi beza hano hanze so turabihera Imana icyubahiro ko mwadutekereje kandi ntabwo turi bufushe iyo opportunity ubusa. Murakoze cyane. Turumva tuje gufatanya n'abanyagihugu kuramya Imana n'abanyaburundi kuramya Imana niwo mutima dufite cyane yego. Twaranezerewe tangiye kuganira n'abari gutegura igitaramo hino ni iby'agaciro iyo babatumiye hanze y'igihugu ni kigaragaza ko akazi muri gukora kari kugenda neza so twarishimye turanezerewe icyo ku expecting aho nta kindi niko kazi kawo ka buri munsi ni kuramya no guhimbaza bafatanyije n'abavandimwe ba hino. Inshuti zacu z'i Burundi twongeye kubatumira muri kino gitaramo cyo kuri 23 z'ukwa 12 n'inshuti zacu abavandimwe Redemption Voice muzaze dutarame. Turiteguye tumeze neza turi kumwe na team yose muze tubane namwe ndetse turizera ko Imana izaduha ibihe byiza. Imana ibaho umugisha cyane. Umurwi Redemption Voice tumaze imyaka 15 dukora kandi nakajyo ko kugira ngo iki gikorwa tugihe uburemere bwose gikwiye gufata tubuhe inkomezi zose gikwiye gufata ari nicyo tuba twasengana nicyo tuba twazanye n'abana batumire ni kugira ngo by'ukuri zo tugire ibihe byiza tugire mbere na gospel Burundi twongere tuyimanike hejuru cyane ahikuye kuba iri ego nubacho nababwira Moninda batumiye muri concert ya vendredi azori concert ridasanzwe cyane Redemption Voice kwiza 15 ans barabafitiye ama surprise menshi dufite n'abashitsi bavuye mu Rwanda azoba ari ibintu by'akataraboneka muzoe muhari muze duhimbaza Imana dutegure Noel neza karibu cyane le 23 décembre kuri jardin public. Baratwitavye barabitweretse ko bazoza turabise ko bazoza deja turabiteze turabarindiriye ibintu byose tumaze amezi ashika 4-5 dutegura twabiteguriye bo rero niyo babona iyi video bazomenye ko tubarindiriye twabiteguri kandi twabateguriye gutazira Imana ku rwego nibazo tutari bwabikoreko vu n'ukuntu biteguwe rero twashaka kubabwira ko tubarindiriye abantu bose bakaba dukurikira n'utaragura itike ayigure zitarahera nuko karavyiyumvira yitegure kuko urubanza ruhari ni kwa gatanu. Akajambo nobwira abakunzi ba gospel muri rusangi nuko kino gihari gihe cacu ni gihe cacu nk'abarundi ni gihe cacu nk'abana b'Imana ni gihe cacu nk'abarimvyi ba gospel bo gukora ico dukwiye gukora muri kino gihugu cy'u Burundi bw'izina rya Kristo shigwe hejuru so numva aribwo butumwa no babwira kari gihe cyanyu rero umwe wese akora ico akwiye gukora kugira ngo kino gikorwa kigere kure hama nkabano hereza ndabatumira le 23 décembre duhurire kuri jardin public muzo habwa umugisha mu buryo budasanzwe kabisa turavyizera hama twizera yuko isaha ego azoba igihe cy'isaha maze tanga kwinja guhera saa 9 saa 10 saa 11 ariko igihe cy'isaha 12 ni twebwe Redemption Voice zo kwigurura Igiteramwo ico kintu ndagiprecise nta bantu tuzoshaka kuri podium kugira ngo bamanze bashusha abantu ntabyo tugiye dukora mu bitaramo vyacu nito tubitangura misi yose so nubu nito tuzogitangura 18h00 saa 12 zuzuye neza Redemption Voice nizo tangwa Igiteramwo cyayo
so tubatumire mushaka kumara amasaha menshi muko muratonda hanze kubwiye mpamvu muze muzinduke mushike kare ku buryo mutazogira ikazo cyo tuja ku podium mutarashika. Yego ndabashimiye, ndashimanya amakuru, ndashimiye abashitsi bacu mugubwe neza kabisa, turizeye yuko muzona ibintu vyiza, muze mugende kwitanganyika naho nyene muruhuke, muryoherwe, muzogende mutuvuga neza ni mwasubira inyuma. Murakoze cyane.